ari umugabo umwe twakundana je mugabo nkamubwira ko nkishijwe nakavuga ngo ntangora ndavyibuka akangurira impuzu kama amafaranga mbere ya ratio abantu benga n'umugenzi giye kimwe turadugana na ruguri wabiyo yaba turagenda turagaruka ndabona umenga n'umugenzi nyene ubwo ari bene rimwe nkabaza umuntu adakijijwe umugenzi ufatiye kuki ko ndamubwira ubutumwa ntanabwumve mugabo nkabona agendera amafaranga afasha umugenzi ufatiye kuki haga tariko vyavyo vyose none ko ari umugabo nkabo wundi abagabo bose kandi twabagabo mugabo akaba anyitwararika gusumba mbere n'umuryango we wabo n'abantu benga anyitwararika gusumba na famille kuko umwanya wari wose arambaza warose arasi no munsi nayirose ejo wayirose ati uno munsi sinarose bitanu 15 mirongo impuzu z'abandi impuzu z'umugore hano nuri umugabo yerezo giwe n'ibiki ibirato ibintu akaguma yaho ndahari cyane ntari yatanze amafaranga musume aragenda kuri ku kabare aranywa ibyo inzoga yari karanywa aranganja mwifana nganwa arokesha inyama turajya amarango nakeneye ko tuvugana tuja mu nzu ndani nilicambira akibura tubica ndamubwira none nakigomba gutaha arambwira ati rindira turavuga isayira he ndamubwira cende kiyi ngoya ngo numvaga turaho nyene ngo nari umugenzi ataco ni none tugize gute turi muri shambura avuga ngo rero ntumvaga habaye ikintu kibararana jewe wego yawe yakatse kandi yabisize mu ngunguru mbona hagurutse hajya akuye ipantaro akuye ikoti ntamureka yawe ati kabisa je nibaza wenga yago yatawe umuti kandi naringiriro niwo musi umva nabaho nakizwa sinari bwagwane nagwanye uwo musi ndamureka ndamukurikirana gutya ndamuranga ndavuga none iyi ni teatre cyane umuryango wegetse ko hajya ntamwe gufurirwa ariko nani karavuga ati ndamukubita yaborewe ndamukubita reka ndamukubita hamwe ikosora urumva yaborewe naborewe ntango nawe yobangana gute nawe yobari umugabo angana gute kujya yaborewe aba yaborewe yavuga ati je tura agize gutya nansubira ngo afate ariko ndamureka ariko ushaka iki wewe kumbi impuzu yazitanye ndamukubita ikofe mu maso ikofe mu maso cy'umuriro waka arazungurikwa yikubita ku gihome ndamwegera ndamukubita irindi kabisa cy'ingutu ibiganza n'ibyari turetse uwo muntu kuva nabaho nta wundi muntu nakubise turetse uwo muntu ndamukubita irindi kofe arazungurikwa yicara hasi aricara hasi neza atanagahuzu yambaye ndagenda ndugurura umuryango gutya uruguruka gutya numva ko myinduru hanze hari abantu ncamugurura gutya baraza basanga atamuzu yambaye nanjye mpagaraha ndababwira abantu harimo abagore bari aho ku mugoroba nka saa 3 ndababwira ati muze murabe uyu mugabo agomba kumfata jewe shengera nawe amaso ntakibona yatukuye kubera amakofa abiri na muhanda ngize kujya muri barabara mbona uwundi mujyana rumwe mugenzi wari kararengana ndamuhamagara ati kunyaruka yamubwira ati uyu mugabo mubaza ivyo yakoze ndigendeye ntati nibize kunkwega wongera umufate umukosore cyangwa umutahane aramukwega aramubaza ngo nibiki aca mu byo kurira aramubwira ati ambara ivyo uri kurakora nibiki ararira arabogoza akubita ku muryango kugira mwambike nanje nitahira ushaka kuvuga iki nagomba nakubarire shetani arahari kandi ntazokwigera kwereka iyo mushobora kumutsinda abakobwa benshi
yose n'imigambi yose shetani ariko arakora kugira ngo bakwishe. Yesu adufashe cyane. Yarononekaye ushobora umuntu ariko aragenda umaze ngo n'umuntu ari shetani ariko arigendera. Mumenye ko shetani atazogendesha amahembe. Shetani yinyegeza mu muntu ukabona umuntu mugabo ariko arakoreshwa na shetani. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Imana itutabare cyane. Umwanya uragiye ariko nkeneye kwigisha. Yagomba kubigisha mumenye shetani uwo ari we kandi nzobigisha kuko ndumva Imana yampaye inyigisho zo kumenya shetani n'ibikorwa byiwe byose no kumenya igihe mbere nagomba kumanuka ninjire no kwa Antikristo nawe tumenye Antikristo uwo ari we, tumenye abigisha b'ukuri n'abatari ukuri, tumenye igihe aho kigeze. Haleluya. Ariko nta muntu akeneye kumenya ibyo bintu. Ariko nta muntu akeneye kumenya ibyo bintu kuri. Igituma abakristo bo muri iyi minsi bitwa abakristo atari bo nta jambo ry'urufatiro bafise. Nta jambo ry'urufatiro bafise. Barumvise ko Imana ari nziza, nivyo ni nziza. Barumvise ko Imana igira neza, yego igira neza. Barumvise ko Imana itabara, yego iratabara. Ivyo nivyo bafatiye ko gusa. Ariko shetani we bakora gute? Ko na wene mu kuguhenda aca mu byiza. Ega aca mu byiza. Na musi n'umazoza aca mu bibi. Ibishoboka aca mu byiza. Nico gituma uyu munsi abakobwa benshi bahuye n'ingorane nyinshi. Nico gituma uyu munsi ushobora kubona abadamu bariko barakora ku buzi. Ababakoresha rimwe na rimwe hirya no hino. Kubera baba barimo nk'intego kanaka. Ubasanga hari ahantu bababoheye kugira baduge, kugira bashike ku migambi. Hari ibyo babakwisha gukora. Babanza guhemuka. Yewe wa mukobwa wa mudamu ntube mpemuke ndamuke. Yesu agiye kuza uzohemuka inzambi ivuge. Uzohemuka urupfu rushike. Uzohemuka utahane sida. Uzohemuka inzambi ivuge. Uzohemuka wibaza ngo utasha amahoro muhure n'urupfu. Iherezo ryawe ribe ribi. Yesu adufashe cyane. Abantu bose batahemukiye Imana. Yo nasomye hajya hepfo gatoya amajambo meza ngo kubaha Imana. Haleluya. Ngo kuza kufise kubaha Imana no kwimenyereza kubaha Imana ngo gufise umumaro kuri byinshi. Haleluya. Gufise umumaro kuri bingahe? Byinshi apana kimwe. Ijambo narikunda kubaha Imana no kwimenyereza kugendana nayo bifise umumaro kuri byinshi. Muzi gituma ngomba kubigisha bibiri. Ngomba kubaha fondation y'urufatiro kuko hazogera igihe ushobora kubura n'ingena rega hazogera igihe uri n'ingena usenga mugabo umenye ube hari urufatiro ufise kw'ibintu kana kugenderako. Hari bihe bizoshika. Isi muri minsi iriko iraja mu buryo bwo kuzotwarwa no kurongorwa na Antikristo. Iyo turiko turaja systeme turiko turinjiramo turiko turaja mu kuzorongorwa na Antikristo. Unja turetse ubuntu bw'Imana turiko turavuga Antikristo ingene izorongorwa n'isi ntushobora kubitahura mugo tumaze gusoma ibyanditswe neza uzotinda ubimenye yuko hazogera igihe tuzosanga turiko turarongorwa na systeme tujana mu buzimire. Turetse nko mu gihugu cy'u Burundi twagiriwe ubuntu tukarongorwa n'abantu bubaha Imana kandi bazi Imana mbere bahagarika ibikorwa bigayitse bya Antikristo. Ahandi ho hari ahantu byamaze kwakira kandi abantu barushe mbere n'abitirirwa. Turetse n'ibi vya corona n'abitirirwa ngo yakijijwe mbere n'abakozi b'Imana bafise ingorane zo kuvuga ubutumwa bwiza bw'ukuri bitewe n'ibyagezwe by'abamedi n'abaperesi cyangwa ubutegetsi bwaho udashobora kuvuga ukuri nk'uko turiko turavuga. Ibi bintu ni mu bitahura neza kandi
antikristo reka nzobigisha neza ku bamuntu nzobabwira 666 cyarico majana 660 cyarico nzobabwira icyarico ndababwire naho tugeze ndababwire naho aribyo nzobabwira ugasanga naho micara naho uri antikristo muri kumwe aho uri antikristo muri kumwe naho mu Burundi bwacu antikristo arahari ibi ndabyemeza ko no mu Burundi bwacu antikristo ahari kubera iki antikristo ahari erega antikristo si ikintu cy'amahembe antikristo n'abantu bazohakana kristo bakabihakanira mu buryaga mu buryo bunyegeje cyane bakavuga imana mugabo atari ukuri bavuga imana atari yo bariko barakorera bakakwereka imana batayihagazemo bafise ishusho yo kubaha imana bafise ishusho yo kubaha ariko bagahakana ubushobozi bwayo no gukora kwayo antikristo ndabizi neza inyigisho ngiye kukwigisha yaba bari umuntu ukunda ubugingo n'ijuru no kunsororera wansororeye kuko zizokubeshaho zigushikane no mu ijuru inyigisho ngiye kukwigisha zokuzigama zokugira ikintu gikomeye zotuma udahugubwa zotuma atamitundi kunyiganiza kandi muri repentance turakeneye abantu bakanyiganizwa n'imipfunda bahagaze ku rutare bakiri ijambo akaba muriwe kandi bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana atamuntu apfa kubatabura utubi Yesu icyatumye anesha muri we harimo ijambo shetani yamugaragaza ikintu akaca avuga ngo handitse uku murakeneye kwakira icyanditse cy'ukuri kibe mu mitima yanyu aba aricyo kibarongora kizobahe kunesha kizobahe gushikama kizobashikane mu gihugu cyo mu ijuru ko niko kuri ndababwira ko mu minsi mike muzotangara cyane aho uzosanga abantu baraba imbere babaraba inyuma aho muzotangara abantu mubona abantu bakoresha ibitangaza n'ibimenyetso mu kiro turuva bari abakozi ba shetani nzobabwira ibiranga mu bantu nzobabwira inyigisho bigisha uko zimeze nzobabwira inyigisho z'abakozi b'Imana b'ukuri n'inyigisho z'abakozi b'Imana atari ukuri ivyo bahagarara ko ivyo banka n'ivyo bemera mugabo mu ruhande rumwe bari mu rusengero bavuga ko Imana igira neza bavuga ko Imana ishoboye bavuga ko Imana ari ukuri bavuga ko Imana ikiza bavuga ko Imana ari igitangaza mugabo hariho amajambo badashobora gukoza ko n'intoki kandi ayo majambo ukeneye kuyamenya wewe kugira ngo umenye neza ubuzimire aho buri Yesu adufashe cyane umenye ubuzimire nimba nabo barazimiye kugirirwa ubuntu bwaho hantu twende turi abakozi b'inda twende turi abakozi b'abacangero twende turi abakozi bakorera amafaranga turi abakozi dukorera data kandi niba nzoduhemba nicyo gituma tuvuga ukuri kose ijambo ry'Imana atawe duca iruhande tukavuga icyanditse washaka ukaza kutaburanya tukakwereka icyanditse cyera nta munsi n'umwe tuzovuga ibintu tukavuga ibyo aho byanditse nzovuga mfise icyo nanditse niwaza kubaza nzokwereka icyanditse kandi nta cyanditse na kimwe Imana yatubujije kuvuga ahubwo Imana itwemerera kuvuga icyanditse icyo ari cyo cyose abazimiye rero bagira ibyo bakuramo bakabyita ngo ibyo n'iterabwoba oya na Yesu akiri mu isi ivyo nta jambo na rimwe yaciye iruhande natwe tuzovuga amajambo yose uko ari kugira ngo abana b'Imana twambuke